Yo, ndabona amashengero menshi yuba ari abashenzi, hari ubudumbidumba akajagari mu basenzi, turabazi babandi bamwe kunda ari abakunzi, ndatinya kubivuga kuko ntafise uburinzi, narabibonye niyo mpamvu ndabivuze, hari abo twajyanye dupfa dawe ibyo yasize, imyaka iranjanye ndacitwa umusore, ubuzima n'ikibazo ntakoze ku ishure, ibya buja flavor ngene umengo biragashe, n'abasasigwa indava nabumengo bararushe, nitaye mu muziki ngo mpiga gafaranga, nitanga n'ikimazi kumbe nitaye mu mwanga, naragowe ndagoka kandi mfise umuryango, ndabituye barareka kufasha abanyihera umugongo. So nitwa Pharaon, mfugaji wa Buja Flavor. Welcome to my YouTube channel. Ni Pharaon official, mbuga zose ni Pharaon official kugira ngo dusangire ibi byiza vya Buja Flavor amo. Hello guys, hello people, nize komeze neza kandi mkomeye. Izwi mko murumva ni Judycaellegi, sanamu ni Judycaellegi amenyuma kamera iponcho from KZ Media. Niwe ariko aratuma mushoko n'amasanamu meza nkaya. Then nkuko mubizi iyi ni E+257 imwe mu televiziyo ribazanira inkuru zitandukanye, abartiste, abaririmbyi, abantu batandukanye bakaza katubwira ku bijanye n'ubuzima bwabo n'ivyo bari gukora. No musi rero tuzakora turi kumwe na MC Pharaon, oya Pharaon. Pharaon nka kujya Pharaon mukizi nyene Pharaon muri Egypt, umwami ari mbere no mu bigirwamana byabo sho kwakira nk'ibyo. Mugabo rero Pharaon bashi bamuzi nk'umurapper, ariko muno misi kandi akaba ari mu gisoro bavuga ngo mbana puwa, asigaye mbana R&B cyane kubera ngo ngira ngo ni kubera ashaka abana beza canke je sais pas, ibintu byinshi bitandukanye tuzaza kuvugana muri kino kiganiro. Nito kubi aho tuba turatera inkuru siko rero mu gutera inkuru dutera inkuru tuyaga byose, kimwe gusa Pharaon asiwe mbanizi wa news, ntatwima inkuru atubwire byose ibiri muri we ahimbere ya kamera zacu za E+ ni saga bro. Ni sawa cyane. Urakomeye? Ndameze neza. Ubaye marori neza. Murakoze. Yitwa gute? Ndibaza usomye ubibona kuko ndibaze ko byanditse agukwa nga ibeyi kwenda gutinya ku bintu by'ibeyi nini. Sinibaza yuko byoba byiza yuko mvuga ibeyi kuko ugomba yasubitse none. Oya utacu yangabe so gusa yaguzwa amahera kandi uko biri kose ku buryo bw'iwanje nabonye imengo ni menshi kuko nari kuyakoresha ikindi kintu kandi nkumva yuko mbaye satisfied. Ni giki kintu Pharaon iyo akibuze mu buzima bwe bwa misi yose acabura amahoro? Ikintu umunezero. Umunezero no kuvuga yuko ubuzima bwose mbayeho ndagerageza guhiga umunezero uko biri kose kuko umunezero ni uzana amahoro. Rero na office negerezwa kubura amahoro. Kugira rero Pharaon nko umunezero nahakora iki? Ni ibintu byinshi umuntu akora mugabo uko biri kose ni kugira umutima woroheje no kwakira buri kintu cyose ukacakira uko kije. Uno musi Pharaon ari ngaha anyuga dutera inkuru na cyane ku bikorwa byiwe. Ikibazo canje cyamakinze mbonye muri ivyo mu hapa hasigaye akora R&B, ni kuki R&B, kuki muko muravangatiranya. Hari umuntu yabwiye ngo muba mutaritora canke mutaritahura, ndashaka kumenya ni kuki muva muri rap mukaja muri R&B cash. Nibaza yuko je ndafise kuvuga ku ruhande rw'iwanje. So urabona ibihe nibihe mugabo ntibisa kandi ntibingana. Bavuga yuko bisa mugabo ntibingana. Rero namba ibihe bihibindi nibaza yuko n'ibintu bihinduka. Rero bivuze yuko igihe ubonye uri muri iki si byiza kwibana cyane muri iki igihe wabonye nakinyo gishoboye, kubera ko JNDC namba nkora rap harabanezerwa kubwa rap yiwanje, namba ndirimba harabanezerwa kubw'uburirimbyi bw'iwanje, kuko ijwi nkoresha muri rap yo ndarikoresheje mu buririmbyi. Nibaza yuko abantu bose bo mu mice yose baronye ibintu bitandukanye. Rero nibaza yuko ni kwa gutahura yuko dufise abantu bakunda ibitandukanye no gukora bya bindi bakunda igihe babonye yuko bishoboye. Biravugwa yuko kandi
iyo kanshi aba rapper mugiye guhindura umudiho bivana n'igihe twigeze kumva hariho bamwe mu bakora indirimbo babahinyanyuzi bigeze kuvuga ngo rap umuziki. Est-ce que kuri wewe rap n'umuziki cyangwa no kuvuga amazina? Nibaza yuko nta muziki n'umwe uryoshye kandi urimo impanuro umunezero utanga vibe mu bantu nka rap. Umuntu wese akora rap yisangamwo abantu baciye ubwenge cyane. Ntushobora gukora rap udaciye ubwenge. Umuntu wese uzokumva akora rap atari vya bindi byo kuvuga amazina wari abivuga amazina nibyo mugabo turiko turavuga mu rapper yani umu vrai rapper. Umuntu akora rap ategerezwa kuba aciye ubwenge cyane n'abantu bategerezwa gukora ibintu bituma abantu baroha inyigisho runaka. Yo rap genda yikibanza cya mbere kuko ni muziki. Tubandanyije gatoya turiko turavuga nyine ku bya rap. Abaraperi basho mu Burundi dukunze kubona yuko mudakunze gukora ama video biva ku kintu mwabuziki haba habaye iki ko turazi yuko umuziki ugira umuziki ukwire neza. Birasaba ko tubabona mu masanamu, birasaba ko tubona aba visage yanyu, birasaba ko tubona cya kintu mwaririmbye ko mushobora kugishira bien kuri video kugira ngo abantu bashobore kuryoherwa gusoma. Yego novuga yuko ikintu cya mbere kiba kibuze ni budget uburyo burya nta kintu cya mbere umuntu yinvestisamo cyane nk'umuziki. Urinze ubona umuririmbyi mugabo sinzi biravana na target y'umuntu mugabo je ko ndi ngakuri no mic reka vuge muri rusange. Urinze ubona umuririmbyi asohoye igikorwa akagisohora atamasanamu gifise no kuvuga yuko uravye kenshi usanga budget ari ntoya, usanga uburyo bwo gukora amasanamu ari buke cyane. Rero kubw'ivyo urumva akarizo kimene kiyagaho gahambije aca akora ibihwanye n'uburyo bwiwe. Abaraperi rero mu migani n'abambere so atugengwa akarizo kimene kiyaga aho kihambije nuko ariko ndashaka kumenya none ababura ubwo buryo n'abaraperi gusa. Iyo mukoze indirimbo za R&B muragerageza uko mushoboye kose mukazikorera amasanamu mugabo iyo mugeze muri rap muca mu kubita stop haba aho niho nje acahanira makenga. Ayo mahera ageze muri R&B murayaronka mugageze muri rap mukayabura canke rap isaba ibintu byinshi cyane bimwe bibagora gusponsorize. Yego niyo mpamvu nakubwiye ati umuraperi yubahwe ahari hose kubera ko rap n'umuziki utari wo kwiharanza. Umuntu akora rap ategerezwa kuba akeneye ibintu byinshi cyane. Ugerageje kuraba ndashobora gukora indirimbo imwe izosaba script nyinshi cyane, creativity nyinshi cyane. Kubera R&B ndashobora kuyikora ukaca usanga location zibiri zirakwiye kugira ngo indirimbo ihere. Mugabo ugerageje kuraba umuziki wa rap n'umuziki ukeneye utuntu twinshi bivanye n'amajambo menshi aba ariyo. Hari igihe wandika ijambo ukarirondera script ukayibura, wironse naho ukaca usanga ni script izomena umutwe abantu. Umuntu wese ayiravye azovuga ati kino kintu kirasize ubwenge. Niko niyo nsiguro ya rap. Rero abaraperi benshi bakunda kuba bafise amasana mu market bivanye n'ingene indirimbo usanga zizokenera ibintu byinshi, creativity nyinshi, bakabona umega ivyo bintu nabyo bashobora. Niyo mpamvu nakubwiye ati umuziki wa rap niwo muziki wa mbere ugoye, niwo muziki wa mbere wigisha, niwo muziki wa mbere urimo ama content umuntu ashobora kumviriza akagira ikintu asigaranye. No mu mavideo ivyo byose biba bikeneye kuko ntushobora gukora ivyiyumviro bikaze muri audio hama muri video ucuza kuzana script zitajanye n'ivyo waririmbye. Rero abantu bakora rap umaze kubijamwo uratahura ivyo burimo, uratahura ivyo ukeneye n'ivyo ukeneye gusohora mu bantu. Niyo mpamvu usanga amasanamu ari make. Niyo mpamvu usanga amasanamu ari make muri rap. Tugende rero ku buzima bwa Pharaon. Tureke kuvuga abaraperi bose. Pharaon nende kuko ndazi ko bantu badakunze kubona benshi badakunze kuronka iryo bakwe yo guhura na Pharaon kuko no ma clip vraiment ni wa mwenimvye vraiment ndose bibuzinga. Nibaze ko clip mfise zirashika zitatu ya no collabo ndimwo ni imwe y'ibibazo bya BFS mugabo ziwanje no ijya si wanje. Rero no kuvuga yuko jewe ku gatwe kiwanje mfise indirimbo zitatu, hari yitwa Mikos, hari yitwa Umunsi hamwe n'iyitwa Inaenea. Izo zirafise amasanamu izindi ntazifise vraiment. Yes, Pharaon rero ninde? Pharaon no muririmbyi w'umurundi nko kubibona
ashobora kuvanga ama style bivanye na style avuga ati iyi ndumva umengo nishikiriwe. Hama Pharaon yavutse nkuko abandi bavutse, yize nkuko abandi bize, avuga nkuko abandi bavuga, afise indimi nk'izabandi bafise, raba abandi bafise zibiri nawe afise zibiri, amaso ni yandi nyene. No kuvuga rero ndi umuntu mugabo yavukiye mu Burundi kandi akurira ngaha kandi yarishimiye kuba ari umurundi yakuriye ngaha. Uyo niwe Pharaon. Mbega Pharaon indirimbo ziwari yandikira canke baramwandikira? Iyo nza kugira umuntu yonyandikira no kuri no bikunze cyane, mugabo rero ivyimviro byanje nasanze umengo ntawoza kwandika nk'ivyo jewe bijyanye n'uhora ubona nsohora niyandikira. Bivuze rero yuko niyandikira, bivuze ko niyandikira. Pharaon niwo muririmbyi mu rapper afise amashuri y'izanateye ubwoba cyane, mugabo ashatse arabikora kandi ni umuntu wa mbere nabonye ajya umuhari cyane abantu bakora kenshi baramwirengagiza baramwirengagiza. Ndashaka kumenya Pharaon iyo ageze mu bihe avuga ati uyu mwanya ndakeneye yuko abantu bamvuga, ndakeneye ko abantu bambona, mugabo ndabona ngo abo bifashije ariko barabibona, aca yumva nze gute? Kwanza ikintu cya mbere no gukosora, uvuze yuko abantu banyirengagiza no urababesheye. So genda umuntu ari straight cyane, no kuvuga genda umuntu turashobora kuba turi n'abagenzi, ugakora ikintu mbona ati man aho hapinze, genda kubwira razira ko abantu badakunda ukuri mu bisanzwe. Jewe ndi umuntu nshobora kumekinga n'abantu bake babaho bivanye n'ingeremeze, sinjye umuntu rero kubw'ubwo buke bw'abantu maybe bashobora kuba bari iruhande rwanje, ndumva yuko mbaye satisfait kubera na ya mahoro nakubwira wa munezero nakubwira bambona ataba abantu vraiment barafise kubima bya bindi jewe nifuza. Rero no kuvuga yuko muri societe umaze kubona yuko utakigwa nkuko wewe wifuza, no kuvuga yuko ngaho rero ucuja kuyiga ukacuraba impande zose. Ahantu ho bari kibazo, hari usanga ubwaho ufise kibazo canke abantu bafise kibazo, mugabo mu gihe jewe nzi neza yuko mpagaze mu kuri kwiwanje, shaka unyimico ico nkeneye, shaka unyinube, shaka uvuga uko ushaka, shaka ugire gute, man I don't care about it. Mbanza ati je ico nkeneye ni iki kandi ndagifise, so ibindi reko ubuzima bubandanye. No kuvuga yuko sinigera mindinga kwamba na watu wadogo nini, hapana. Pharaon afite indirimbo nyinshi, mugabo afite amasanamu, indirimbo zifite amasanamu zitatu gusa uko bitubwiye. Habuze iki? Maze kubikubwira, so uyu muziki ukeneye invest sema iteye ubwoba. Rero umaze kubona maze gusohora indirimbo atamasanamu ifise, ico kibazo hari n'igihe ahora hagera igihe nashaka no kucisha. Kubera ko mu target yiwanje ni indirimbo izanane n'amasanamu, kubera ko ndamaze gutahura music, ndamaze gutahura ico nkeneye mu muziki. Uriko urumva rero bivuze yuko maze kurekura indirimbo amasanamu audio yonyine banabuze uburyo bw'amasanamu. Rero no kuvuga rero ikibuze ni sponsor z'abantu bifuza iterambere maybe za Pharaon, kubera ko ndisira ivyo nkora si bibi kandi ndashima Imana kubera birakiga uko biri kose, mugabo tuba dukeneye dukora ibindi bintu bitangaje kugira ngo dutere twagura fan base, twagura amasoko, dutanga n'inyigisho zikwiriye ku bantu benshi bashoboka. Uvuze uti ukeneye uburyo buziki, mugabo biraboneka yuko wewe uri umwe mu baririmbyi bari muri, sinzi ko navuga ko ari management, sinzi ko navuga ko ari label, sinzi ko navuga ko ari iki, sinzi ko navuga ko ari societe yitwa Rapbusiness. Mugabo muri Rapbusiness turabona yuko Bifes arasohora indirimbo zifite amasanamu, none mwebwe mucamo wewe kubgawe igiki kisha kibura gukora amasanamu nke mwese muri umengo muri ni family, keshe mwavuga ngo ni family, muri family nagira za support ziro nka Bifes mwese mucamo ziro. No kuvuga yuko sinashaka hanini mpagarare ngaho cyane. Hagarara sawa, mugabo reka mvuga iki kintu. No kuvuga yuko Bifes uravye the way akora music yiwe, no kuvuga yuko ntari muri management kandi nta baririmbyi afise avuga ngo yasinyishije yagize gute. No, iki kintu twarakivuze ko cyane yuko n'urukundo gusa rutuma mvuga ati je ndafise projet ndagukeneye wewe uze uboneka muri projet. Hama ahizoshika basi tuzoshima uko nyene, ico tuzoronka tuzogisangira uko nyene. Rero bivuze iki? Bivuze yuko Bifes akoresha uburyo bwiwe
nanje muri music yanje nkoresha uburyo bwanje kuko ntituri muri management ntituri cyano umwe wese ari ku ruhande rwiwe yani nyene business nigi rap business ni clue yani ni famille y'umuryango nkuko twahuye tukavuga ati reka dukore interview ishikira abantu twabikoze kubwo rukundo rero n'urukundo rw'abantu babiri canke batatu bagiye hamwe baravuga ati reka dukore kino kintu hama after kijya kintu ubuzima bubandanye umwe wese akora ibintu byiwe igihe tuzokeneranira dusubire hama ubuzima bubandanye that's rap business. Project bibazo ni yande kubisanzwe parce que ndabona umengo murayisupportinga gose mukayikorera ko gose kandi ndibaza yuko nimba ari project y'umuntu yitegeza kuba ibinjiriza ikintu mwebwe nk'abaririmbyi muri business muramuririmba muri ga project then kandi nkabona umengo ni project nini nibaza yuko ushoboye kuja kuririmba muvuye mutobura n'amara yo gukora n'agaclip na kamwe canke tubiri aho naho ihebashe gute Ego nukuvuga kwanza ikintu ca mbere ikintu twunguka hajya turunguka kwa kwiyumva namwe gwa rukundo kubera ko hari abaririmbyi hajya je twahuye nta nabazi mugabo uravye no munsi nshobora gusohora n'igikorwa bakagipostinga burya nta kintu kiyoshe nko kubona abantu bari ko baragupostingira igikorwa bakwamamariza igikorwa kuko ntavyo nashobora jewe rero ujya muryango twarahungutse ikindi kintu ugerageje kuraba hajya twese ntitunganya amazina hari the way usanga umuntu yungukiye ku kubera ko wewe no munsi ndiko ndaca kuri no TV yawe nibaza yuko abafani bawe nza kuvanga have bavuga ati umusore yitwa Pharaon yego uko nyene urumva rero nuku yani nugushare kijya gitufise nanje gitomfise tugishire hamwe hama twimbura ikintu kininiya rero ni ibintu byinshi haje umuntu yunguka harimo na experience kubera ugerageje kuraba hariho bro yaradutanze umuziki arafise experience kudurusha twebwe rero impamvu tubisupportinga nje sinshobora gutumwanya ngende nandike mere ku mutwe ngende ndirimbe hamigiko sindagipostinge urumva ngaho vraiment naje no bamfise ubwenge budakora neza rero negerezwa kugipostinga kugira ngo ngaragariza abantu ico nshoboye ndi kumwe nabandi that's the meaning numvise uko ngende ko rayivuga chambara mengo amakuru yandi nari mfise umengo siyo nkemengo sinzi kushatse kuyahunga sinzi ngene bimeze biravugwa yuko muri rap business uri kuravayo nivyo nibaza yuko ico nari nakubwiye ni kwa kuvuga ati so ndabona umengo umuryango n'uyu sawa rero ko umuryango ari uyu nibaza yuko atamigozi birimwo canke amapingu abarimwo kugira ngo ntuzoje kwironderera nawe gutarataza si uzoheza ngibwari imbere hamuzane so no kuvuga yuko jewe namba narabonetse mu bibazo sinabonetse yo ngo kubera ko ngo ari amasezerano twari tugiye gusinya ahubwo nabonetse yo kubera ko ni gwa rukundo nyene gwadukweze rwadushira hamwe mugabe inyuma y'ivyo je ndafise project nyinshi kandi izo project nyinshi amplisi ntazogenda ngo ndazirukeko zizoba ziriko zirononekara rero nibaza yuko umuntu akubwiye ngo uri kurava hariya kandi azi yuko ari umuryango nibaza yuko ngaho haba hariho agahaze gatonya kubera umuryango n'umuryango aho uzogenda hose umwana urakuru ugasohoka mugabo nyoko yakureze kumuvuga tuye ni mama ugushitse mu rugo rw'uguma witwa umwana rero bivuze yuko je ndashobora kutaboneka kandi mu bindi bibazo ego ndashobora kutaboneka bibazo bitambere nizakaye ibindi ndashobora kutaboneka cyangwa undi ntaboneke byose kubera iki hari igihe ubona ukavuga ati no reka kwanza mbanze ndilinge niki kintu hama tuzogaruka kuko na bifese ugerageje kuraba dilinga nakazi kiwe abandi bose baradilinga n'ubuzi bwabo hama nivyakenerwa tukaja hamwe rero nibaza yuko inyishu yico aracariyo ntakiriyo nibaza yuko yani si ibintu twogira ko cyane kubera ko cyaduhujije n'urukundo kandi urwo rukundo ntirurahunga abantu urukundo ruracahari noreka kuboneka mu bibazo nkaboneka mu zindi project ngaboneka mu zindi canke yoreka kuboneka mu bibazo akaboneka mu ngora yes la même chose ego gusa ibintu twunguka so birahari nivyo nababwiye hama okuvayo kutavayo byose ni ntuze y'umuntu kuvuga ati ndafise ubuzi ntegerezwa kudiringa nabo hamani na heza nzoheza ngaruke mu muryango cyane ndafise umwanya reka nkorane n'umuryango ibintu nk'ivyo ni program gusaza umuntu iramwamaze kumva byinshi mwumvise yuko muri project ibibazo Pharaon mushaka kumubona cyane mushaka kumubona
c'est normal ko birashika ko usanga ariko baba bandi ni nka kujya kwa amafilme y'amasaison hari gihe ubona umu acteur no munsi ejo ntumubone higaje ukamubona ahahubye bati yari yaragiye akabwira ati yagarutse akabwira ati yagiye muri voyage akagaruka ibyo twabibonye mu masaison menshi rero kujya twumvise ko ibibazo ari project ndende rero twizere yuko hazogenda haraboneka n'ibindi so tugaruke kuri Mark Pharaon gatoya kuko turiko turerekeza kurangiza ikiganiro cacu mugabo murabizi yuko muri talk with dushaka kugenda kunyene tutarakora kuri gashowbiz ku mashowbiz atandukanye umuririmbyi wacu aba yagiye arakora mu buzima bwa message peut-être mwarazibonye peut-être ntazo mwabonye peut-être mwarazumvise ariko tuvuge kuri showbiz zibiri gusa showbiz ya mbere dutangurira ko ni haraheze igihe sinovuga ko ari kinini cyane Mark Pharaon twandikira yuko about umudada ari maju ari umudiaspora birashabandanye ibyanyu canke se kwa byaraheze kuko muri no misi mbona ngo agasheje kabaye karefu so kwanza ikintu nje ntaba nkunda ivyo bintu vy'aba diaspora vy'ibiki mugabo namwanditseho kandi ukamutapa sana sipendi kwa sababu sijamtapa mtu sindatapa uyu no mu diaspora nini reka ndakubwire jewe nibaza yuko ndafise gupostinga abantu benshi batandukanye kandi umuntu wese ndamupostinga n'amakaption atandukanye uriko urumva kandi tutaraja kure nawe nibaza yuko maze kugupostinga abantu hanze caption nk'iyi hano niyo mpamvu twavuze amakaption atandukanye rero no kuvuga iki no kuvuga iyo caption uriko uravuga ntayo nzi kubera ko postinga abantu benshi sawa mugabo ahubwo nayo wibuka birashika nk'abatayo nibuka cyangwa uri kurandenganya mugabo icyo nzi cyo umbwiye ko na postinze umudada ikivyo n'ibintu bisanzwe cyane ego birasanzwe cyane wari wese arafise urusha go gupostinga umudada atacinyegeje inyuma ataki canke naho coba kiriyo nta kibazo kuko genda umuhungu kandi genda fonctiona bien ndameze bien ndafise umutima utera ndakeneye kubaho nk'abandi kuko sinaje nturuka ku giti jewe urukuruva genda byawe n'abavyeyi babi urukuruva pero mbere inkuru ni Mark Pharaon urukuruva jewe n'abavyeyi babiri sinaturutse ku giti sinumva mbesha ngo navutse nguko Yezu yavutse ngo ngwinda yankwe muyera no jewe n'abantu babiri bagiye hamwe baravyumvikana barakubyara yende baze yuko atabirenze ivyo yabo ni umuririmbyi wa mbere ndabamenyesha ikintu kimwe yuko iyo ukoze ku bintu vy'inkumi mugabo rero indirimbo zo gutapa inkumi genda muzikurikirane kuri YouTube channel yiwe ziruzuye ziriko sivyo ariko rero iyo caption yavuga guke je ni wowe yawo ndabesha umudada uzikuye kinavuze ko ari mu diaspora vraiment twese turi photos amafoto twifotoza urashaka kumenya ko umuntu ari Burundi urashaka kumenya umuntu ko ari Nyanzarake jambo cafizo urashaka kumenya umuntu ko ari mu Kirundo mugabo urashaka kandi kumenya umuntu ko ari muri Etats-Unis kandi ko ari muri Belgique sivyo kandi uwo mudada wamupostinze haheze igihe gito dupostingiye yasa urumva n'ibintu tuca dusiga turi inveske cyabigenda gute ego kwanza uranwengeje cyane kuko namba naranze niho yaho nisiyo bibaza yuko ivyo ndabifise ko uburenganzira sino mupendo uko biri kose nzorongora sawa rero kubaza yuko abantu hageze canke iki so sinovuga yuko nariko ndabaza ko hageze canke hataragera canke bancaguze canke ntibancaguze no kuna vitu ambavyo tunavifanya hari ibintu dukora kugira ngo maybe ibe like to entertain abantu ku entertaining abantu kugira ngo comment cyangwa ugacusanga genda ndakunda gucokozana rero namutabizi wari kuramcokoza rero ndakunda gucokozana ndashobora gukora ikintu kugira ngo maybe ndonke comment yawe kandi rero igihe cyose ivyo nabigize uburi umugenzi wanje tuba duhuza tuba twiganirira neza tuba atakibazo dufitaniye mu yandi majambo rero nibaza yuko nta kinyegeje inyuma y'ivyo bintu kubera ko sinibaza yuko Jen yani uko sipo kabisa sipo nta kinyegeje inyuma y'ico kintu nge mudada inde kuri we ni umugenzi kandi umuntu akunda ibikorwa vyanje cyane wo hafi wakura
umugenzi we batandukanye n'umugenzi nkuko je nawe turabagenzi canke n'umugenzi gusumba uko je nawe turabagenzi no no kuvuga yuko n'umugenzi bitandukanye nkuko jewe nawe turabagenzi umva nuwakure cyane je kujya je nawe turabagenzi ni simple cyane mbariho wowe nawe birashika kure birashika kure kubera ko ari umuntu ndinda mfata telefone yanje nkaganira nawe 5 minutes ndanka gutakaza umwanya mugana 5 minutes gusa oya ni akarero ndiko ndaguha ndinze ndagufatira umwanya uba hari ahantu maze gushika niwe yaguha yasa no siwe yasa nayihawe n'uwundi mudada nyene uwundi muntu kubera kuguma wimbaza ku badada so nibaza yuko narabivuze yuko ni kado nahawe n'umuntu kandi uwo muntu yari umudada sawa cyo nico warukeneye rero ni kado nahawe n'umuntu w'umudada gusa atarujya yari mwache mweba no nitwahebanye none umuntu akunda ivyo nkora akavuga ati so ndabigwaye kubera ko urakora ibintu bimpimbara nta mpamvu yo kubandanya yo guhebana yiki ubugenzi buguma handi nyene namba ari umufana guma ari umufana namba ari mugabo hari ikintu ucagabanutse no ntacagabanutse ahubwo cariyongereye kubera ko abafana nk'abo je mfise ni bake umufana ashobora kumpa kado ni bake ahubwo nategerezwa kuca ndamwiyegereza nyene kugira ngo neje cageye ejo Dibinda zo bizane. None ko ikwemeye ko guha ikado isaha igugwa amafaranga $250 mu gihe tuzi $250 ashaka gukora aga clip ngamo we kutambwiye basa gukora aga clip. Umuntu erega no mu oblige ngo kado ngo umuntu yimva. Yari akurungikiye ntiyarinze kubaza. Okay. Yari yegwaye kuri anniversaire. No ni ayimaye kuri anniversaire ayimaye ku minsi isanzwe. Yarambwiye ati so umuntu arakaza. I have some gift for you. Atararungika kuri deshe. Ndacaridiriye yandungikiye aciyambwira ati ahantu hanaka hari ikintu nakutegekanirije so bafise kugenda kuraba niho nasanze ari saha rero umufana nk'uyu urumva mfise ni bake rero hibonekeje abandi yinvestis ubundi buryo nk'ubwo wari kuravuga canjana mu muziki nkakora amasanamu mugabo ntiturigira tone yose aho uyambara cyane uyambara mu joge kuryama kone jicho kibato no ndayambara mugabo kenshi ndayambara vraiment mfise ahantu hadasanzwe ngiye kubera ko sinoguma ndayambara ndiko ndazunguruka ama media sinoguma ndayambara ndiko ndazunguruka mu isi tuyibone bazi twereke isaha ushaka kuyibona nibaza yuko uzoyibona uko biri kose hari abamaze kuyibona yego hari ababihari abamenyesha makuru turahura ndayambaye ndayimbereka barayira baravuga ati ko biri kose nivyo rero sindayambara misi yose kuko isaha mfise ni nyinshi cyane rero igira umunsi igira igihe izindi zikagira igihe uko byose no kuberwa telefone nyereka amasaha ndayifise ikisaho wambara grubego okay turacabandanya muri gutera inkuru nyene mugabo twerekeza guheza ndashaka kumenya kuko imukunda swat abaririmbyi abahape bamukunda amasaha amashapo amarori ibirato vyiza kubera iki ivyo bintu umwe wese agira favorite ibintu yifuza wokundi jeni nkunda ibintu byinshi bitandukanye so je kwanza ndanezerwa iyo ndiko ndarengana numva muri je umengo naberewe rero buri kintu cyose cyo tuma je wembegwa ndagikora ari amarori ndambara ari amasaha ndambara ari birato ndambara ari impuzu ndambara urumva muri je iyo naberewe ndavyiyumvamo rero ikintu cyose numva ati kivurama ndumengo ni bien ndagishirako nakuvuga ngo ikintu nkunda ngo ni saha cyane ngo ni iki ishapo ntazikunda ishapo ndazikunda ahubwo mfise nke wati kwenda kugiyo umuntu yambara amashapo kenshi turayibona mu mutwe ari gusanga hari ahantu hamwe imishatsi tamera ibiki mbwo umushatsi warakwiye hose no kuvuga yuko ni kwa kundi nyene kuberwa jishapo ndayambara kugira ngo mberwe igihe nabonye ati vraiment ndaberewe atashapo iriko na mpamvu yo kwambara ishapo rero bivuze yuko ishapo ndazikunda kandi ndazikunda cyane nk'umuntu w'umurapper vraiment ishapo negerezwa kuyikunda mugabo si kenshi cyane ndayambara vraiment kubera hari ahantu nashobora kugenda ndayambaye makfareka z'umushimisha ndabona ndabona umwanya tugatera no sawa ndabashimire
ndabashimire nanje kubona mwanyumviriye ko mukanserura imbere ya zino mic zino kamera zanyu nibaza yuko ni ikintu kinini cyane ni support imwe mu support twifuza cyane twamadusaba misi yose so nanje muri make ndabashimiye muweza gibwe mu bandanye mutera imbere mushigikira abantu ari urumva bafise ikintu cyo tuma bashigikirwa numva umengo nivyo byiza reka ndabashimire cyane mwebwe mwese mwafashe umwanya w'ino minota kugira ngo mukurikirane kino kiganiro murabe ibyo tweko turavugana mwumvirize Pharaon ninde Pharaon wacaye Pharaon akora ibiki nizere ko muri talk with hamwe na Pharaon mwumvise byinshi bitandukanye rero ntibagiye gura subscribe kuri no channel ntibagiye gura comment kuri kino kiganiro utubwire twebwe turakunda ama commentaire yose yaba positif yaba negatif yaba ari neutre byose turabikunda ko biradufasha pour que ibikurikira tumenye uko ngene tubikora rero ntimwibanire byose bice ko nta gaso nta ushavura kuko urumva udashaka gukosorwa nawe doiva hama like comment na share zanyu turazikeneye je vous aime je vous embrasse ciao ciao